Reka nsubire ndagwe kaze ndagwe mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumvireza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imboresha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira nyuma y'umugambi wo guhurungikira umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye shano ibihanganye nga mu gihugu cacu Burundi byo bigiye guhura nakaga nyuma yuko kuri ubu ibintu bejeje gukomera cyane ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye. Reka turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Kuri rigenekerezo rero na makuru adahumuriza na gato ni nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye aremvye cyane. Amakuru rero dufise na makuru ateye ubwoba tugira ngo tugaruke ku mwidonido ry'amakuru twabateguriye bikamu nyuma zuko reka nsubire ndagwe kaze inshuti munywanyi wacu kure wumviriza aya makuru yacu herereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze inshuti munywanyi wacu kure wumviriza aya makuru yacu herereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze mu makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Aya ni amakuru avurwa muri politiki umutekano n'agateka kazina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera mu karere k'ibiyaga binini n'abandi bakorera nga mu gihugu cacu Burundi. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane adushikiye nyuma yuko umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye no mugambi wo umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye ishano amagara yiwe umwanya n'umwanya murashobora kumva inkuru y'umubabaro ariko reka vyose tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Rero biravugwa yuko umukuru w'igisoda nga mu gihugu cacu Burundi General Prime Niyongabo atumiye igiturumbuka nyuma yuko atumiye na Vice President Prosper Bazombanza mu biro vy'umukuru w'igihugu na cane yuko ibintu bejeje gukomera cyane. Amakuru rero adushikiye mu kwisigura kwa General Prime Niyongabo harimo igipfungu cishe. Reka tubigaruke ko rero muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. General Prime Niyongabo yoba yababajijwe ku mugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi n'intureka ya kudeti hejeje iminsi itari mike yiboneka mu gihugu c'u Burundi. Yabajijwe kubijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye. Insiguro yiwe n'insiguro ikomeye cyane burya generale abari generale. Turabigaruka ko rero bica vyumvikana yuko umukuru w'igisoda nga mu gihugu cacu Burundi ari wafise itegeko rya nyuma ku magara y'umukuru w'igihugu na cane ko umukuru w'igihugu yari yatumije ko icegera ciwe ca mbere Prosper Bazombanza nyuma yuko amagara yiwe agera mu bitaro vya Kira Hospital na cane ko umvikanye ko oba hateguwe ubugambanye n'umugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu na cane ko harungitswe umudogiteri kugira ngo ari we aja muri iyo dosiye abe yogandagura umukuru w'igihugu cacu ceza c'u Burundi. Umuvyeyi wacu rero araremvye abasenga n'umusenge. Turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira bikamu nyuma zuko iyindi ngingo ikomeye cyane ifashwe giturumbuka nyuma yuko ahejeje gutahurwa aho vyabigwanisho vyasumwe mu ikambi iri mu gisagara ca Bujumbura. Kuri ubu ngo bikaba bivurwa yuko ahejeje kumenyekana wa yuko General Prime Niyongabo yoba ari we yabirungitse mu murwi mushasha wa Larube. Ni kuzihemvo ibi vyose rero n'umurwi wa Laruberge gushira ahagaragara amakuru akomeye cyane ku bugwayi bw'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye aho umuvugizi wawo yoba yahejeje gushikiriza amajambo akomeye cyane avuga yuko umukuru w'igihugu nimvo iriko iratuma bidacishwa ku radio n'imboresha kure vy'igihugu ibijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu no kugira ngo batikanga ko uyu mugwi woca utangura ugatera igihugu c'u Burundi na cane ko uyu mugwi wo wasiguye yuko wiyonkoye ku karwi kishinze gutembagaza ubutegetsi kareditabara ukaba ari umurwi wawo nyene woba ugizwe n'agatsiko k'abasirikare. Kuri ubu ngubu n'akarwi k'abasirikare boba barahevye igisoda c'u Burundi na cane mwarumvirije ko mu gisoda c'u Burundi ariko haribonekeza ibijanye nuko hari abasirikare bariko baratoroka icyo gisoda bakaja ahandi. Amakuru rero adushikira turagira tuyabashitse ko yose idonido ibintu biraje gukomera cyane nga mu gihugu cacu Burundi nyuma yuko uyu murwo wararonkejwe ibigwanisho biteye ubwoba na cane ubifisemo uruhara ari General Prime Niyongabo umukuru w'igisoda nga mu gihugu cacu Burundi. Ayo makuru rero turaza kuyagaruka ko ikiyago na Prosper Bazombanza amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira tugira ngo tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido bibaye mu nyuma zuko n'ubuvugishwa bwari buhejeje iminsi itari muke bwibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye
cyane arashobora kwitaba umuremyi, na cyane ko Denis Bucumi Nkurunziza yaheza avuga amajambo akomeye cyane avuga yuko ubugwayi bw'umukuru w'igihugu kuri ubu bwaba bumeze nk'ubw'umuhisi Petero Nkurunziza n'abandi batandukanye. na Keri Nkurunziza mwaramwumvirije yuko vyose nk'uko twabibashikirije kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV ko yashikirije amajambo akomeye cyane kuwoba yaranahaye umukuru w'igihugu ishano. Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nk'uko vyashikirijwe na bamwe mu baryango ba Denis Bucumi Nkurunziza bashikiriza yuko Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD umunsi umuhisi Petero Nkurunziza yo kitaba umuremyi mwarumvirije yuko Reveriyano Ndikuriyo yoba yari afise ibijanye nayo makuru. Vyose rero reka turaza kubigaruka ko mu makuru yacu ido nido bikamu nyuma zuko General Prime Niyongabo kwisigura yisiguye nk'umugeneral akomeye nga mu gihugu cacu Burundi. Ari vyo tugira ngo tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ayijeje kudushikira. Mbere yuko tubashitsa ko iyo nkuru reka dutangurire ku majambo akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi nyuma yuko ibikorwa bitandukanye no kwambika ibara mu gihugu cy'u Burundi n'ibindi bitandukanye, ibibazo bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi bihejeje iminsi itari mike bigibonekeza nga mu gihugu cacu cy'u Burundi. N'ibindi bibabaje cyane kuko ibindi bikwiye mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi nyuma yuko imigambi ikomeye cyane ibirimwo ibihangange bitandukanye irivumwe ryo gufata abana ku nguvu nirituzwe mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Mwarumvirije nk'uko twabibashikirije kuwa mbere uheze ku igenekerezo rya 20 munyonyi umwaka wa 2023 ikiziga ca Kerisete Iteka umwana w'imyaka 5 caratowe ku buterere. Kerisete Iteka yarafashwe ku nguvu aca aranigwa arapfa. Kuwa kabiri uheze naho nyene ku igenekerezo rya 21 umwaka w'ibihumbi 2023 akana kagatorwa kandi kagakobwa k'imyaka 3 n'amezi 9 karafashwe ku nguvu n'umugabo w'imyaka 30. Inkuru ibabaje cyane ivyo vyabereye ku mutumba Murambi muri komine Kiganda mu ntare ya Muramvya. Ako kana niko nyene kwemereye kandi kamwerekanye aca arahagarikwa bukeye. Abaganga bapimye uwo mwana baremeje ko yafashwe ku nguvu. Kuwa gatatu heze ku igenekerezo rya 2022 munyonyi umwaka wa 2023 abahungu batatu bo mu Rumonge barafashe ku nguvu umwigeme w'imyaka 18 bagira ko barafata video y'ikibi bakoze. Babwira uwo mukobwa nyene ko igihe cyose bamukeneye bazohora bamuhamagara ko avyanse bozoca bashira ayo ma video agaragara. Abo bahungu batatu bavugwa ko ari abo mu murwi w'abahungu bashika 10 basanzwe bakora iryo bara mu Rumonge nk'uko amasoko yacu avyemeza. Bivugwa ko bamaze gufata ku nguvu abandi bigeme benshi ko bafashe amavideo gutyo nyene ko bama babatera ubwoba ko bazoshira ahabona ayo mavideo yabo hamwe bahirahira bakanka kubitaba babatumye ko. Bano rero bahungu batatu barafashwe, babiri muri abo bafise imyaka 18 uwundi afise imyaka 15 nk'uko twahora tubibashikiriza kuri iyi mbonesha kuri yanyu ari nayo yacu ya Burundi News TV. Mu rubanza rw'ikibiriraho bano babiri b'imyaka 18 baciriwe gupfungwa imyaka 30 no kuriha indishi y'akababaro. Ejo haheze inkuru y'umubabaro ibijanye n'ibi biriko biraba mu gihugu cacu Burundi birateye ubwoba mu gihugu c'u Burundi. Ejo haheze niho ku igenekerezo rya 16 munyonyi umwaka wa 2023 ikiziga ca Ines Niyongere umwigeme w'imyaka 15 yiga umwaka w'umunani kuri Ecofo Muramvya ya gatatu caratowe ku mutumba Muramvya agacimbiri Kayogoro muri komine n'intara ya Muramvya. Ines Niyongere yarafashwe ku nguvu imbere yo kugandagurwa. Ni ibintu bibabaje cyane bejeje kwibonekeza nga mu gihugu cacu Burundi. Harakenewe ingingo n'indengo ruhasha ihagarika bino bintu iriko yibonekeza nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Amategeko ahana gufata abakenyezi ku nguvu ariho nga mu gihugu cacu c'u Burundi ariko siko akurikizwa. Ibi bintu biravugwa na cane mu mashure aho abarezi batari bakeyi basigaye barihaye ibara. Kuri ubu rero biravugwa rwose ko mu kibano ariko na benshi abavugwa muri ayo mabi badahanwa, niyo baciye muri centre bamara akanya gato bagaca barekurwa. Ahatari hake haritwazwa ubukuru canke ubucuti abakora aya mabi bafise mu mugambwe CNDD-FDD ivyaha bigaca bipfukirwa. Kuri ubu rero ni
ibintu bejeje gukomera cyane ahandi yakora ibiturire bitangwa mu gipolisi c'u Burundi no mu butungane. Ibi rero birakwiye guhagarikwa. Ivyashikiye umunyeshuri Christelle Ndayishimiye muri komine Ntega twese twaravyibuka kandi twese turavyibukana cane murazi yuko wagirizwa kumugora yarashigikiwe n'abakomeye maze harakorwa ibishoboka vyose kugira ngo umunyeshuri aba ari we yambara ibara abanje no gupfungwa. Abashikiranganje Imelda Bushumike na Domine Barangibona kuri ubu rero bajejwe iki kibazo barakwiye kwerekana ko bagihagurukiye koko, ariko ntaco bashobora gukora nanone badashigikiwe na bimwe mu biboneka n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika bene umukuru w'igihugu nyene cubari General Major Evariste Ndayishimiye. Umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu abajejwe intwaro mu gihugu umugambwe CNDD-FDD barakwiye gufata iyo ya mbere kugira ngo runo rugamba rushirwe ko umukono kandi rurangire. Abanyagihugu nibahabwe ijambo, ntivyumvikana ko tuba mu gihugu havugwa ibara nk'iri riba riko ryibonekeza mu gihugu cacu c'u Burundi, ntihabeho imyiyerekano yo gushigikira akababaro. Kuri ubu rero ikibazo kiraturaba twese. Umuvyeyi wese yaribarutse umwigeme iki kibazo kiramuraba, n'utaramwibarutse arashobora kuzamwibaruka ahazaza. Kuri ubu rero amakuru akomeye cyane yajeje kudushikira ajanye n'ibiriko biraba mu gihugu cacu c'u Burundi. Gusa ibi birajeje kuba vyibonekeza na cane mu bisata bitandukanye na cane mu ntara ya Muramvya. Amakuru aba arimwo n'amakuru ateye ubwoba kubijanye n'abigeme bariko barafatwa ku nguvu abandi bagatorwa ibiziga vyabo. Nibutse abipfuza gushigikira umuvyeyi wa Kersey Teka kuri ubu abari mu gihugu boca kuri Rumikash 65 50 42 16 ya Diane Nzaca aho inyeretse. Kuri ubu rero abari hanze y'igihugu murashobora guca kuri GoFundMe. Kuri ubu rero n'ayandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira tugira ngo tubashitse ku biganiro vyacu vya misi yose idonido bikamunyuma zuko hari amakuru akomeye cyane tuba tugira ngo tuyabashitse ko mu biganiro vyacu dutambuka kuri iyi mbonesha kure yanyu ari nayo yacu ya Burundi News TV. Amabinga mu gihugu cacu Burundi arayejeje imisi itari mike yibonekeza. Reka twerekeze muri Nyanza-Lac nyuma yuko umukenyezi yategetse igitero ku mugabo wiwe. Hari umukenyezi yahagarikanywe na babiri mu bikekwa ko bakoranye icaha co ku mutumba Buheka muri komine Nyanza-Lac mu ntara ya Makamba ubumanuko bw'u Burundi. Kuri ubu rero bakurikiranwa ku caha co kugerageza kwica umugabo w'uwo mukenyezi. Inkuru ya Burundi News TV. Kuri ubu rero inkuru ya Burundi News TV Claudette Niyukuri hamwe n'ababanyi biwe babiri bakoranye icaha bahagaritswe ku munsi wa mbere muri iki gitondo. Kuri ubu rero bagerezwa kugerageza kwica Evariste Ndikumana umugabo Niyukuri mu ijoro ry'uwa kabiri rishira uwa gatatu. Hari amakuru akomeye cyane rero adushikiye amasoko yaho nyene avuga ko abo babiri bubakanye batari babanye neza. Icavuye kandi n'icavyoye vyose nuko umugabo yagurishije ingurube atageshije inama umukenyezi wiwe. Uwo mukenyezi yararindiriye ko umugabo wiwe aryama acafata igipanga kugira ngo amoce izosi, ariko niko umwe mu babanyi asigura. Uwo yagiriwe nabi yaravuze ababanyi biwe babiri bariko babifisemwo uruhara mbere yuko ivyo vyose biba. Niko isoko ryacu ritomora. Baciye bahagarikwa n'igipolisi mu gitondo co kuri uyu wa gatatu. Amasoko yacu nyene, amasoko yo kuri uwo mutumba amenyesha ko abikekwa ko ico caha bapfungiwe mu gashoka komisare y'igipolisi na komine Nyanza-Lac. Kuri ubu rero uwo yatemaguwe ariko aravurirwa ku bitaro vya komine nk'uko amasoko yacu avyemeza. N'ibintu biteye ubwoba bejeje kwibonekeza nga mu gihugu cacu Burundi. Ni inkuru tuzogaruka tubasigurira kandi tukazisubiramwo mu biganiro vyacu vya misi yose bikamunyuma zuko tudashigikiye ibijanye n'amabi ariko arakorwa mu gihugu c'u Burundi. Reka nsubire ndagwe kaze mu makuru yacu idonido nshuti munywanyi wacu kure wumviriza aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Nizere ko ajije gupyonda ijambo sabone kubatarabikora kaniko karyohonda gusoma no kemusave video urabadise ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazo jyanaho nyene upyonde ko
hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Aka kanya rero uko twebabwiye mu fiyofunyo reka amakuru yacu tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane avuga ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma y'uko kuri ubu ngubu bivugwa ko yoba yarahawe ishano. Umukuru w'igihugu ararembye na cyane ko umwanya n'umwanya murashobora kumva inkuru y'umubabaro ivuga ku bijanye nuko umukuru w'igihugu cacu Burundi yoba atagihema. Hari n'ayandi makuru akomeye cyane ku bugwayi bw'umukuru w'igihugu turonse nyuma y'uko Denis Bucumi inkuru nziza ajeje gushikiriza y'uko ubugwayi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bwoba burameze nk'ubugwayi bw'umuhisi Petero Nkurunziza. Ayandi makuru rero turayagaruka ko nyuma y'uko General Prime Niyongabo bijyanganyiga mu gisoda c'u Burundi yejeje gufatirwa ingingo ikomeye cyane, bikaba bibaye mu nyuma z'uko hejeje iminsi itari mike hibonekeza ibikorwa bitandukanye kubijanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi mu gihugu cacu c'u Burundi. Bikaba bivurwa y'uko General Prime Niyongabo bijyanganyiga mu gisoda c'u Burundi ibijanye nuko ariko arashira mu mabisi hagati yiwe n'umukuru w'igihugu. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nyuma y'uko yatumiwe mu biro vy'umukuru w'igihugu hamwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza nyuma y'amajambo akomeye cyane yamubibashije kubijanye n'ibihejeje imisi itari mike y'ivyibonekeza nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Yamubajije kubijanye no kwisigura ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi wejeje imisi itari mike yibwibonekeza. Yoba yanamubajije kubijanye n'amajambo akomeye cyane kubijanye no kugandagura umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. General Prime Niyongabo yasiguye ko ivyo vyose atabifisemwo urara gusa igihari co nuko mu gihugu c'u Burundi ibintu vyaba bigiye gukomera cyane ko General Prime Niyongabo yashikirije amajambo akomeye cyane tuza kugaruka ko mu makuru yacu idonido. Vyabaye mu nyuma z'uko General Prime Niyongabo bikekwa ko vyabigwanisho vyasumwe mu makambi atatu yo mu gisagara ca Bujumbura obahejeje gutahurwa. Bikaba bikekwa ko General Prime Niyongabo yoba abifisemwo urara mu bijanye n'ivyo bigwanisha. Bikaba bivugwa yuko ivyo bigwanisho rero vyarungitswe mu mugwi mushasha wa Larube wibonekeje mu ishamba ry'ikimeza ikibira nk'uko amasoko yacu avyemeza. Ayandi makuru biravugwa yuko General Prime Niyongabo mu kwisigura kwiwe yashikirije ijambo rikomeye cyane tugira ngo tuze kurigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane adushikiye. Bikaba mu nyuma z'uko kuri ubu General Prime Niyongabo kuri ubu ari we afise ijambo rya nyuma ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Bitabaye ivyo General Prime Niyongabo arashobora gutabwa mu mvuto na cyane umukuru w'igihugu niyova mu bitaro vya Kira Hospital biherereye mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru rero adushikira yose turaza kuyagaruka ko mwidonido ry'amakuru twabateguriye. Bikaba mu nyuma z'uko General Prime Niyongabo mu kwisigura kwiwe harimo igipfungu cishi cyane na cyane ko ibiriko biraba mu gisoda c'u Burundi ari ibintu biteye ubwoba nyuma y'uko humvikanye urudandazwa rw'abasirikari b'u Burundi barungitswe muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ibijanye n'ibikorwa vya politiki nga mu gihugu cacu Burundi ni ibintu biteye ubwoba mugabo ndakubarire ibintu birajeje gukomera cyane nyuma y'uko n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abifisemwo uruhara rukomeye cyane. Ibijanye na leta y'u Burundi n'ibindi biriko birakorwamwo n'ibintu biteye ubwoba ariko ngaho kuri Burundi News TV turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye. Duhejeje gutahura uwo yarahaye umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye shano. Turaza kugaruka tubivuga ko vyose idonido. Bikaba mu nyuma z'uko turonse amajwi y'ibanga y'agacamutwe kubijanye n'amamiliyoni yatanzwe mu kugandagura umukuru w'igihugu cacu